Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muko muradukurikirana namwe mwabanye natwe kuri uno munsi wa gatanu. Yes, reka mikazi abo turi kumwe muri studio ko sindi jenyene ariko ijuma byumvise ko ari MC Benita ndi kumwe na Musesangozi na Cody the Black. Ndabaramukije cyane Musesangozi. Je nitanganize. Yego. Nuko nandi ndaramukije cyane abantu mwese muri ko muradukurikirana aho muherereye hose muri studio nkuko yayivuze turi kumwe n'Umusesangozi. By the way Musesangozi ataravuga abantu benshi bagumye batuza ati eske Cody the Black ko mutako murakorana yagiye. Uyu munsi namugarukanye ndifuza ko ibabwire yaramaze iminsi kugira ngo ntumuzaba mumumbaza. Okay, merci beaucoup. Ku mpamvu z'ubuzima birashika tugafata ama voyage, Umusesangozi akafatirwa, ugasanga umwe wese akoze à distance, ibi byaribonekeje cyane mino misi, Umusesangozi yaragize ibikorwa byinshi mu rugo. Bituma akorera mu rugo cyane. Nanje naragize ama urgence menshi atuma mfata ingendo za hato na hato, mugabo vyaratunganye murumva yuko turi kumwe muri studio rero, turacari kumwe urugamba ni rwa rundi. Nta kinyuma gishobora kutwinjirana ariho tukiri kiretse batwishe. Urakoze cyane karibu cyane bwana Musesangozi. Yego amahoro y'Imana akomeze kubana namwe gutiri kumwe muri studio ariko kandi nabo tutari kumwe ndababwira isabato nziza neza cyane kuko twamaze gushika amasaha miranda y'isabato nje ndagufasha kuba ikaze n'abatayemera nituma isabato kutayemera none kumwe nk'umucemisho. Ni byiza ni sawa reka abatayemera n'abayemera ni byiza cyane kuko umunsi Imana yarisizeho. Ni ibintu byiza cyane. Yes, rero tutaraja mu kiganiro nyezina reka mbane ndaba briefing gatoya kujyo tuza kuyaga mu kiganiro kugira ngo abifuza kudukurikira mu kiganiro baze kumenya ati eske bagomba bayage kubiki turifuza kumenya cyangwa se twabonye cyangwa se ntihenze cyangwa nje kure Kagame yemeje inyuma y'imyaka myinshi cyane ko akorana na M23. Ibi ibintu byagaragaye Kagame yabyemeje. Ndio tuza kuyagira hamwe muri kino kiganiro ariko tutarinjira neza na neza mu kiganiro turifuza kumenya ibiri ku mirongo y'urugamba Cody the Black bimeze gute. Oh, merci beaucoup MC Benita. Ku mirongo y'urugamba ntivyoroshe, imigwanira komeza kuba nkuko abantu benshi bibaza yuko igisagara ca Uvira nyisha bazihavuye, imigwano izogabanuka ahubwo yagumye iba myinshi uko twagiye kubona imigwano ikomeza kubera hariya mu misozi kubera ko Wazalendo yakomeje gukurikira zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda iyo ziriko ziragana. Irikira advance neza murazi ko zari muri Kiribaho ndesi baravayo barabakurikira. Amakuru dufise nuko bari ko baradodora muri Kamanyora. Abandi bo nabo waramaze kwiyemfilitra muri Bukavu. Aya namakuru yibanga ariko tuzoza tuyababwire. Amakuru ni menshi kuri no munsi ariko reka dusimbire ngaha muri Masisi niho hamaze imisi ariko arabera ibintu uvuga ko bidasanzwe aho kuri no munsi za ndege za Kongo canke za ya madrone atagira abapilote yarashe bikomeye muri sheferi ya Bwito mu gace kitwa Kikuku abarashe position y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ni position bavuga yuko yarimwe ibigwanisho bikomeye kandi vyinshi ndetse harimo n'abasirikare badasanzwe bari basanzwe babahohanye naho nyene ko baravuga ko harimo biro nini cyane iri ikoreramwe abategetsi batashoboye kuvugirwa muri makuru twahawe cyane mu makuru yashoboye gusohoka ariko nuko abazi aha hantu muri iki Kikuku hari ino position ntaho bakibona babona umunyota bayicucumye yabaye umunyota. Ayo niyo makuru y'ukuri novuga yuko yaranze imigwano yo kuwa 2023 ukwezi kwa mbere kabisa. Mwumve yuko inyeshamba zatose bimwe bibaho kuko ahantu zari ziri baturiye n'umuyonga bahaturiye n'umuyonga no munsi no kuvuga ibintu nuko byari bimeze hariya muri Nord Kivu ariko ngaha muri Sud Kivu ntiturabasha kumenya uko ibintu vyifashe cyane kubera ko mugayo bahari ikidasanzwe kinini tuba twamaze kukimenya. Nuko rero sinzi Umusesangozi nayo ko afite ico twunganira kijanye n'imigwano y'uno munsi. Ataragira ico avuga Umusesangozi ni ibintu yagumye agaruka ko kenshi atubwiye ati aba bantu n'abayishabab yanabivuze n'abateroriste n'ubu baracihagarara ko ariko mu bintu mvuze ndumvise neza yuko kabisa kabaye. Simbona impamvu baguma bagira ingufu kandi ndumva neza ko
y'amapoint yabo akomeye cyane n'ubu aracyakogwako cyenda cavuga vraiment mukomeze kwihagana ariko MC Benita abanyine bategezwa kwa advancinga kubera ko bategezwa naho baba babonamo umuriro bategezwa gushoramo umutwe kuko mu vyo babwiwe n'abashefu babo babwiye ati muri jana 99 bapfe umwe azi gushikayo niyo condition bakorera ko rero kubona baguma bita mu muriro bawubona yego abenshi bahungiye mu Buganda utarahungira mu Buganda ategeza kujamwo rero nuko bimeze niyo condition utabikurikije nubundi kwica ahubwo upfa mu ujamwo usubiye inyuma wiropriye urapfa neza cyane uje imbere urapfa ufumufya ku rugamba witwa radio witwe nk'intwara ati vraiment yaguye mu rugamba bana musasanga ako kantu uvuze ntupfuri kuriruka yego niko kariko karatuma abana b'abanyamurenge benshi bapfa kabisa babahenda ngo uguye ku murongo w'urugamba eshabab ucika intwari niko babahenda kwani ubwo bagaca bitwaza n'amajambo ari très philosophique General Makanika yasize avuze aho yavuze ngo tugomba gupfa kugira abandi babeho iri ni jambo Makanika yavuze abanyamurenge barifata littéralement ririkorera abamara bo barifashe littéralement donc twe tugiye kugwana dupfe kugira abandi bazobeho ugwana uri kuragwanira iki iri jambo Makanika mukuri vuga yashatse kwerekana ko twigwaneho igomba guhagararira ubwoko bw'abanyamurenge uwuzoza wese aje kugwanya abanyamurenge abiyiba twigwane yitambike hagati y'uwo muntu uwo mutwe igwana hazoshaka apfe kuneze bari abandi banyamurenge cyane gose none aba batwigwane bari kwapfuye umunsi ni kuneze abandi bitandukanye cyane n'ivyo Makanika Kagame n'agatsiko kiwe so nuko tudira batahuye nabi batahuye nabi nuko tudira gato ubundi ku mirongo y'urugamba nkuko journaliste yabivuze hariya muri chefferia Buito mu gace ka Kikuku kabisa nkoreshe terme yuko barajyaguye ejo hahise hari muri Warikare tout juste hafi ya Pinga ku birometero 200 izinyesha manito zagavye ibitero yego mugabo uyu munsi naho tubonye FARDC ariyo yacibiraramwo n'indege hano ibutsa ko ibi bice byose iki gisirikare cy'u Rwanda RDF cari ciragishizeho systeme z'ubwirinzi muri ivyo bingira ngo murabizi yego barabashe systeme z'ubwirinzi mugabo uyu munsi inzira ni nyabagendwa n'umuharuro bananga yivuze nk'abakirare Goma ko bazi ko akaerere gatoya drone iraza ibamese neza cyane so twandaniza ariko ku makuru yo ku mirongo y'urugamba hariho acte yabaye aha muri Sud Kivu acte ihambaye cyane yatumye ahubwo abantu bafata amakuru nabi uziko omagingo hari abantu bari gusakaza amakuru y'ibinyoma ngo M23 ngo yavuye sange yerekeza Uvira nayo bahaboneye bose barakuhatumbera abantu ariko barabesha ico kinyoma mugabo M23 yavuye sange kitugivuge yabonye wazarendo iriko irabasugereza avuga bati ababingwa nitwa batega umutwe barawumesa baca bava sange berekeza Ruvunge nukuvuga uvuye Ruvunge ucushikira he Kamanyora hahandi cheka togoto katogote rejura Kamanyora unurinda kuyicamo uciye muri plane urumva rero abantu bumvise ngo bavuye mu isange bo baca bakompleta ngo bagiye Uvira yes ngo bavuye sange berekeza Kiriba bavuye sange bagenda Ruvunge nukuvuga wazarindi igenda ibasunika buke buke ntibarasana batinye igisure kumburengira ngo baje ko wazarindi yo bari kumwe na cagisirikare kitamenyekanye baca bagira ati twe turakora bameza bataratumesa yeah bana musasanguze kiri ngaho nyene sinzi ko hoba twiga twinjiye mbyano neza na neza hari handi makuru ari ku mirongo y'urugamba hoba oya nayo ahubwo reka gusa twinjire mu kiganiro neza na neza tutanyoteza abantu ya reka twinjire neza mu kiganiro dusesangurire
kuri kino kintu kiko kiravugwa ko Kagame inyuma y'imyaka n'imyaniko donc kuri intambara iri muri Kongo yabayeho ahakana ati jewe kabisa ibi bintu sindimwo. Est-ce bimeze gute ko uyu munsi twabonye yemeza yuko ari kumwe n'aba n'izinyeshamba za M23? Urakoze cyane MC Benita. Ikintu yakoze uno mugabo mu gihugu cy'u Rwanda je mbere naryohewe cyane nakengurutse kuko hari abantu benshi bari bamufata nk'Imana muga uno munsi babonye yuko ari umugabo wa niryo ati gute uyu mugabo mu gihugu cy'u Rwanda muri izi ntambara zo muri Kongo yagiye agira indimi nyinshi zitandukanye. Ubwa mbere yarinjiye muri Kongo avuga yuko agiye kugwanira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubwa mbere avuga ko agiye kurondera FDLR. Reka ndaca kuri vyinshi yavuze ni vyinshi ofete ngenda bivugire hamwe. Yerongera avuga ko agiye kugwanira abatutsi n'abanyamurenge bariko barahohoterwa hariya muri Kongo. Aravuga ko agiye kurondera ki FDLR. Aramara imyaka n'imyaka karayibura. Aravuga yuko vuba cyane igihe ari muri Bene yavuze yuko yagiye kugaruza imbibe z'igihugu ciwe zanyazwe hariya ku babiriki bagiye bashira amanuzenya imipaka ku bihugu. Izi zose nizo ndimi yagiye aravuga ku kijanye n'iki kibazo bazaramaza yuko yoba bakorana nuno muhari w'iterabwoba wa FCM 23 sivyo mugakuru no munsi amakungu novuga yuko yatunguwe cyangwa yatangaye kumva president Paul Kagame ari wenyine avyemera imbere ya leta zunze ubumwe za Amerika. Aha rero ikintu mugiye gutahura bya binyamakuru vyahora bikoreshwa ngo vuga ibi ngo nta Rwanda ngo nta RDF iri muri Kongo arabamara majedeje baroki aramaramaje basukovia baravuga iki bajya bose bamukorera baravuga reka tubarindire turabe ibibazo Sebuja yamaze kwemera yuko ari umunyakibi afadikanije aninyeshamba nakacanisha mu kwica abakongomani. Aha MC Benita no kubwira yuko yagirizwa abarenga miliyoni 30 z'abakongomani amaze gupfa kuko bacibarura mu myaka igera kuri 30 ariko arica abantu ngaha muri Kongo yavyemeye. Ushobora guca wibaza igikurikira n'iki igikurikira gato tutarinjira mu gikurikira ngira ikintu mvuze nkuko bivuze yaraye cyangwa se ikintu yakoze ntitwocitana n'ubugabo. Je ndashobora kucita karububwa yihindukije reka ni exprime ariko vyari vyarasubye nimabwe muvuga yuko ndiko natukana reka ndabita karububwa uti kubera iki yaragiye ashira budget mu itangazamakuru ryo mu Rwanda basi ko bakubita amafaranga baroki abakubita amafaranga ba Gentil Gedeon agaca n'abandi benshi abadikta ibintu bagomba kuza baravuga sivyo ntimuze muhirahere yuko dufise ingabo ku butaka bwa Kongo nimba muvyibuka neza uriya yahoze ari umuvugizi wa leta Mukurarinda murazi ikintu yazize yazize ibinyene yazize kuba yemeye ko hari ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Iyo ni fact imwe mu byo yazize byatumye bamuhisumu arapfa Mukurarinda. Hariho n'abandi benshi bapfuye bazira ko bagiye bemeza ko ku butaka bwa Kongo hari igisirikare cy'u Rwanda sivyo. Bya bitangazamakuru rero abantu bafata nkaho ari amamedium de référence. Uyu munsi aheje kubita abanyabinyoma kubera ko ari amakuru batanga suko batari bazi ukuri bari bakuzi mugabo kubera yabategeka ibyo bavuga bategeza kubivuga bari kukiraka none uyu munsi bacagara ko bavuge bati his excellency yavuze yuko ari gufatanya na M23 kubera ibi nibi kubera ko abantu c'est vrai hari abantu batanariza ibintu basuiva mutonma barashobora no kubyaprecier ati c'est bon c'est très bon mugabo natwebwe dukurikirana ibintu hafi turabona ko bigiye bitangazamakuru byasevye byamaramaye nk'uje ndibaza nk'ubu ari nka Bienfo par exemple cyangwa Bienfo please bagaca bavuga bati
nimuze mudemantise ko Kagame atigeze ashinga ku butaka bwa Kongo ibyo twe twabikora nubwo marayika Gabriel yova mu ijuru akazi kavuga ati buriya rero mwahora mubisha abantu nimugirire twe tuma tugaga gitangaza makuru tofuma tumubwatiye aho hatari ibi rero Mutama yakoze nyivuguruje c'est vrai ouais afise carte ari karakina mugabo il ne compte pas kuri bajya abantu ari karakinisha ziriya carte aha rero ahantu nuko habera bwana musesanguzi twavuze ivyo yagiye arireguza vyose yabaye nk'umutwawe n'uruza agenda arafata ivyatsi biranduka uru no munsi aravyemeye yumvise amahoro yo bari nkawe wari kubifata gute erega ari nzavyemera ireke yuko hari igitutu kimurika nyumviriza gato jewe sinemeza ko yavyemejwe n'igitutu ndaza gutanga impamvu yanje urazi kinimvire bwana musasangutse nimviriye ko bon sinzi ariko mumbabarire nimvire eske bayumvise bwana musasangutse avuga yuko ashobora kuronka ubuhungiro mu Burundi ati ndavyemera ariko je nanje ngaho ndabivuga awe ico ugomba kuvuga yuko ako woba imbwa y'imyaka ijana woba intara umunsi umwe ntabwo yari kuguma ku kinyoma ciwe exactement reka tubandanye kumbure tuvuge qu'est-ce qui peut arriver sivyo bon no yaragiye gushika kumbure ndamuciramo icambere gikurikira hari umunyamurenge kanireferi ku munyamurenge utwara ababwo bw'abanyamurenge cyangwa umuryango w'abanyamurenge muri Sud Kivu ku munsi w'ejo yari yatumiwe kuri televiziyo y'igihugu CRTNB ni televiziyo y'igihugu ca Kongo irashoboye kuvuga uburyo u Rwanda rwinjiye muri Kongo rubesha yuko ruje gufasha abanyamurenge ahubwo rukaba mu bambere gwishe abanyamurenge benshi sivyo yaranasobanuye uburyo OETA 2017 nyamba 2016 nyamba ntihenze uburyo u Rwanda gonyene rwaciye muri Rede Tabara wicindiriye abanyamurenge ibi vyose yarabivuze ku munsi w'ejo sinzi ko abakurikiranye iki kiganiro rero uno munsi President Paul Kagame yavyemeye ko afatanya na ziya nyeshamba inyeshamba zo n'inyeshamba ntizigira adresse sivyo bajya bananga bo nta adresse bagira nyambara abakongomani n'inyeshamba nejo barabakoma bakikubita mu mashamba yamba bikubita mu ya Mozambique nyamba bikubita mu ruzi bo ntibagira adresse muga uyu yavyemeye afite adresse deja ni mu president sivyo uno musaremeye ko korana n'izinyeshamba bisigura yuko amabwa yose yakozwe muri no myaka yose ariko ubutaka bwa Kongo bavuga ko ari 30 miliyoni z'abakongomani zenga 30 reka twe tuvuga ku myaka amaze muri Kongo baravuga ko ari 30 kuko deja akimara kuja ku butegetsi yararungitse asodawe kurondera FDLR murabizi imyaka 30 yishemwe abagera ku miliyoni abarenga miliyoni 30 z'abakongomani ibi vyose n'amadosya cako amwagira je ku mutwe wiwe inyuma yabo yagirizwa muri genocide mushobora kuvyuka musanga Mutama yipfiriye none muzomubaziye no kwakaremerewe ari byisha amarira y'abakecuru ayinzoya ayabajene y'abakiyosa muri aho hantu ndagomba ngicyo ndavuga mugabo nza kuvuga ku bwanje kigiye gukurikira ku bwanje ntanze imbono yanje y'impamvu yoba yatumye reka ndamwita umwubaha w'umwibu cy'u Rwanda avuga amajambo ni umwubaha sivyo President Paul Kagame mfatiye ku ijambo kodi aje kuvuga mushobora kuvyuka musanga umusaza kaciye yafuye depression kabisa sinone haduca habiki umurambo n'icuguru banza imamba cy'urubanza bazowuturira ubupfu ya reka impamvu zanje utarinjiramo uvuze ngo umurambo nguraciribwa urubanza neza cyane umurambo wowe yahuye none ubise bakubita inkoni urubanza ntirubora ntibaze bakubeshe kabisa none ko byo kwafecta abana biwe kutavyumva canke igihugu ciwe canke bakabare reka kumbe ntiducanga amadosiye je ntange imbono yanje mu bisanzwe Kagame agiye gusa n'uri karakina komba ya mwisho yagerageje kwemplikamwo abanyamurenge muri intambara donc abitwa ko baserukira abatutsi muri Kongo yagerageje kwemplika muri intambara yari yamaze gucanga ikarata arazicangura abona hagiye gutwara umugambwe utavuga rumwe
n'umugambi wa Clinton wamuparena muri ano mabwa yose yego acavuga ati aha ndabona ko akanje gacitse Kagame aca yemplikamwo abanyamurenge kugira akore yaje yo impamvu yabisohoye uyu munsi nuko yamaze kubona ko ari trotari bagifata bacinja muri Uvira yabona ko ibintu bikimarsha bikigenda neza ntihari bwagere ko ahindura ikarata yaragikinira kuri ya karata yuko ntiyanavuga kare muri Kongo ahubwo ariko ashaka aharanira ubwigenge bw'abatutsi bariko barafatwa nayo muri Kongo nico ariko aravuga mu musango nico avuga muga ntiyabigiremera ko ariko arakorana na M23 uyu munsi rero yabonye ko yavuye muri Uvira inyuma yo kuva muri Uvira abatutsi yavuga basigara muri Uvira ahubwo asanga babayeho neza gusumba abo yita ko yakuye muri Uvira gukiza ngo arabahungishije acavuga ati rero aha hasigaye ikarata imwe nta yindi karata Kagame asigaranye atari yonyene yo kwemera yuko amabwa yose cette fois ari ku butaka bwa Congo live kuvyemera je ndi muri Congo ndiko nkorana na M23 kubera nasanze M23 duhuje ivyumviro ese bana musanga utarabandanya razi neza yuko ngaha muri Uvira bagisohoka bavuze ari sinibuka neza ko bari wewe canke kodi yigeze kuvuga ngo basubiye inyuma kugira ngo donc plan bayisubiremo bien exactement hajya barabonye ko byansi sigure ko plan ziko zitanguye kuko desha two turabona abantu bahindagurira umana ikubwire neza iyi yitanguye niyo ya nyuma yego kubera yuko ubuhanuzi twagiye tubusohora urazi musesanguzi naguciriyemwo ibi byose biriko birabo uko twabivuze kuviza intambara z'igitangura avant bakiri muri Nord Kivu ibitwara bivuga iyi karatero bagiye gukina utigiye kurangira gute yemeye ko M23 basangiye intumbero mugabo baca basanga barihenze mu gushira aratete nanga yivuza gute umuhutu yoza guharanira ubwigenge bw'abatutsi n'igikunda sivyo aha basanga barahihendeye acavuga ati reka nanga yivuza ati mukure ko ntaco mugabo n'ubundi cyo yararindiye n'uruvu kandi nta wamenye impembo bategerezwa kumuha ahungirahe yongira kabisa zankona bomuhuru ubuhungi reka tubana nzikiganiro ko mbore iyo tebuziga kwa sivyo mwabonye ko bamuhinduriye mugabo hariho umusesanguzi nabonye yazanye ubusesanguro butandukanye n'ubwo narinzi kandi bushoboka aho yavuze ngo uriya Moise Nyarugabo ntiyasubiriye nanga yivuza ahubwo yasubiriye Kabila ari walizi Kabila nico kibazo umuntu acayibaza yego Kabila ari he nimba atasubiriye nanga yivuza yasubiriye Kabila ari uwe Kabila okay iki ni kibazo iyi ni topic yo hanyuma nibandaniriza so Kagame rero kugira ngo rero yemeza makungu yuko umugambi wamuzinye ku butaka bwa Kongo uri sûr ni kuvuga abatutsi bariko barahohoterwa abatutsi bariko baricwa rubozo guys je nguma semerera nubundi abisubiremo muri kino kiganiro no mu bindi narabivuze Kagame asigaje kwerekana ko abatutsi bariko barapfa wavuze uriya munyamurenge yarumemvite kuri radio kuri TV y'igihugu yarerekanye combien de fois Kagame yishe abanyamurenge sivyo mugabo biriya ni bya kera buri Kagame agomba bikore biboneka byeruye kabisa plan ayerekanye ingene imeze yego bari aba FARDC bafatiwe muri Goma na Bukavu bajya magingo aya turi kuvugana baracafiswe barabitswe ngira ngo mwarabonye ko habayeho guhana abantu zenya imfungwa na leta ya Kongo yintu nyaragize mugabo leta ya Kongo ikivuga ko iriko irasaba M23 abasirikare bayo 1500 bari muri Kongo M23 ntigeze berekana bari he aba mu bace bibesha ngo barabishe nta bubishe ahubwo bari bababikiye umugambi rero n'uyu
tugira turabona imiryango y'aba basirikare baba RD baba FARDC bafatiwe Goma na Bukavu abafise imiryango muri Goma na Bukavu ubu imiryango yabo yarafashwe anotage sivyo nukuvuga aba basirikare bagomba baje gukoreshwa mu mugambi wo kwica umututsi baje gukora massacre ku batutsi cyane bajya abanyamurenge bari muri Kamanyora bice byitirirwa ka leta yakunga bikoze kuko abazi babikoze n'abasirikare bambaye umwambaro wa leta kandi bafise na matrikire igituma mbuzi kare katanyuma Kagame rero bizoca bigenda gute Kagame aduca asemera ati sinshobora kureka abatutsi bicwe ndiko ndarorera muzirikane ko aba bazobikora bariko bifata amasanamu nako babikora muri Uvira abariko babomora amazu niko babafilma Kagame abone gukoroka ku butaka bwa Kongo naravuze ko jewe azobora kabiri sanzwa buliko avuga ko akorana sivyo ubu rero aduca agiriki agaragaza ko ariko akora na M23 kugwanya imigwi y'iterabwoba iriko yica abatutsi ishigikiwe na leta ya Kongo none aba basuda ntazo ari abasuda barita ya Kongo kandi abase matricule ziri enregistré muri etat major ya Kongo bivuze ngo rero ikarata nyuma Kagame niyi nkahamwe atokwica bajya abanyamurenge ça je le dis Kagame kazi bakabaye kandi bajya basirikare kudakora iyi diri imiryango yabo zobiriwe yose zabayishe aha rero kubganje iyi niyo mpamvu Kagame yavyemeye Azarani donc hari ikintu abantu batako baratahura Kagame we akeneye intambara y'akarere yamatwe nako yatsinzwe Amerika nta ntambara y'akarere yiteguriye kabisa niyo mpamvu Uburusiya na Amerika baradirinze baremera gusangira akarere Uburusiya na Amerika ntibashobora kwanyaranira mugabo akeneye ko za Poland za France zica ziba agite zihaguruke noneho zimuha indege mu buryo bweruye zi renforce systeme z'ubwirinzi Kagame agwane akanyuma ku butaka bwa Kongo yego mugabo Bwiretse ntibacisha isuka kabisa bibira amatwi kugaragara reka tubirindire sinzi ko muriko murabona uburyo ni Wazalendo iri kuritwara ntibagwanye na M23 aha muri Kiriba wapi ntibagwanye na M23 mwisange wapi je vous dis franchement ko no mu ruvunge batazogwana M23 ikeneye kuzotanguza umuriro bageze mu ruvunge kugira ngo bace binjira muri babanyamurenge Kamanyo mwabibonye tubabwira diri nuko imeze rero haro Kagame iyi niyo karate ya nyuma akinye abarundi twitegure kumwakira Kagame mu Burundi urugamba rwahinduye isura kandi rugiye gukomera ku rutogo rwahora ko nyamba uno munsi umufedenebe cyangwa mu Wazalendo yabazi ukorekera asana n'umukongomani ubazo wari siye kari karasana n'umunyarwanda neza cyane kandi ategerezwa kumugirane kumutuza mu kubiteni kandi neza rero tugiye kubona intambara tuvuge siyisi ya Afrika ya mbere ikomeye kabisa oya iyi ntambara yapfuvye ahubwo utere uzigituma mva ko yapfuvye kubera ko uyu mugambi twebwe turiko turavuga muri studio hari abawuteguye ku mpapuro aya makuru twayakuye he fosonje sa twebwe nk'abasivile kamaze kwamenya abo birabana muziperereza ry'igihugu ca Kongo muziperereza ry'igihugu cy'u Burundi muziperereza rya Amerika yego nabo bashobora kuba baramaze kubimenya bagaca biga systeme zingene bavyirinda sinzi ko mwabonye iki gisiga cy'u Rwanda kiri muri Uvira cyaguma gishaka ko FARDC barasira muri Uvira kugira ngo uyu mugambi bateguye gukorera muri Kamanyora bawukore muri Uvira bashaka kuca bica muri Uvira Wazalendo nawe ati turabizi nta n'ubusasi turasa baca barabisaba rigira nibo bikuyeyo ndababwira uko bikuye muri Uvira nuko bagiye kwikura muri Kamanyora na Bukavu aho bashobora kuzotena honyene ni Goma cyo tamvuga ko intambara yapfuvye
je numenya noshigikira bwana Kodi kubera yuko nibutse yuko aha hantu Putin ndamucagira Teski intambara irikirapfuba bije gute sasa no Putin na Trump barumvikanye gusangira aho bwari kimwe mutazi mwari muzi ko Ubushinwa buri mu bihugu byashaka ko intambara ibandana nesba ko Ubushinwa bwagwishirwanisho ku Rwanda no muri business birumvikana nibo mwibuke n'igihe FARDC giye kurasa hariya twangiza mining hari abashinwa bapfuye ego sivyo bagera kuri no kuvuga reka ndabwira agasekre kamwe Uburusiya bwabwiye Amerika yuko u Rwanda rwiba ubutare bw'ubushira ibihugu by'abanyaburayi wewe Trump nawe baraguhenda uronka amadeshi ni kandi rero bujya gutera baronka abanyaburayi babikoresha mu kugwanya jewe ibyo sinshobora kubyihanganira Trump nawe niyo vyemeye sinzi ko mwabonye ibyo baciye bavugira muri ya Kongo ati Kongo ikorana n'Ubushinwa abashinwa nibo baguma bicukura ubutare hajya ko bishaki bagaca bafinansa u Rwanda rukaguma ruteza intambara nukuvuga ko ngo ntiyemerewe kuzogurisha ibigwani ubutare n'Ubushinwa ubu nukuvuga abari pour les Européens bagwanije Uburusiya Putin nawe agwanya abanyaburayi nukuvuga buri ni Putin na Trump kabisa kandi ntibashobora kuza Rwanda muri kano karere kuko deja bariko basekanira ni henshi aha barahumvikanye niyo mpamvu je mvuga nti intambara y'akarere yarapfuvye kabisa reka ubundi yarabaye abantu ntibigeze bamenya ko yabaye kuko ibihugu byasekanira muri Kongo byabaye byinshi uko rero bibaza ngo intambara zo kwaduka mu Rwanda ngo harafa mu Burundi mu Uganda Tanzania bazobirindira baruhe nkuko turindiriye umuzo wa Kristo Yesu Kristo kabisa ibintu birasiguritse n'amana twoja kure ngo turondogote ariko mbere yuko turangiza kino kiganiro abantu benshi baranyandikira bambaza ati canke se bakora bavuga nti murashaka kutubwira abantu magingo aya bari muri Uvira donc bafise Uvira Benita kiretse udakurikirana amakuru tubashikiriza canke udakurikirana ibijanye n'akarere niwe yo tubaza ibijanye na Uvira ariko Uvira ifiswe na FARDC ifiswe na Wazalendo yego na Blackwater twayibonye mu gisagara ca Uvira twabonye amahelicopter ya Blackwater yamaze gushika kabisa ivyo byose rero Uvira umve yuko ifiswe mu ntoki na leta ya Kinshasa kuko na Jean-Jacques Purusi yamaze gushika utwara intara ya Sud Kivu yamaze gushika muri Uvira rero ntiyari kwashika mu gihe hakiri zino nyeshamba z'u Rwanda rero abafite amatsiko bumve yuko Uvira ifiswe na leta ya Kongo ariko hari ikindi kintu bwana Musanguzi ndibaza uba wakibonye aho twabonye abasirikare b'u Rwanda bariko bararasa inka haniboneka neza ko hari nko muri plaine inka nyinshi kabisa babone ko bazirasa mu mitwe zigahita zipfa sinzi yuko iyo nkuru wayibonye bara abasirikare bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi sinkekeranya kuvuga ko ari abanyarwanda ijya nkuru hari ico nawo wobo yizi kugira ngo duyisoreze ko cyane rangirize kuri kino kiganiro bo ijya nkuru bamwe nabandi bariko bihenda bavuga ngo ni RDF yariko irarasa inka z'abafurero turumva no muri rya audio ujya muntu yavuga ko bariko barasa inka murantunga z'abafurero mugabo iriya salamu general yibonye kera apanubu biriya ni ibintu byo muri Nord Kivu numva bavuga ngo ashobora kuba ari FDLR yariko irarasa zijyanka ngo zari za RDF niko bivugwa hari bari kwibesha ngo kwera ko igisika cy'u Rwanda cyari cyasabye abatunze inka donc intungwa bose ko bovyimura bakabishira hamwe ntibatange n'umwungere n'abungira bicunga bazobyicungira bamwe bavuga ati zibari za nka bazanye hama ngo bazishora bazitwa mu Rwanda ngo ziyabarashe ngo zari zarushe zanse kuva hajya wacha bahitamo gusika bazishe aya n'amakuru ntashobora kwemeza kabisa kuko ijya sanamu nimba atari amaso y'ubusaza nakoresheje narayibonye kera kabisa je nayo ndayibonye bushasha okay murakoze cyane mbona bashimira kuri bimwe n'ibindi mudushikirije mu no mugoroba
ndabashimiye cyane muri rusange cyane nongera nshimire namwe muriko madukurikirana muno mwanya canke muri kino kiganiro mugire aho mubahwe mugire n'umugoroba mwiza w'isabato ciao ciao